bakunzi b'ikiganiro Umudiho live uno munsi ntangiye mvuza umenga sindonka n'izyo ndiko ndavuza mugabo la mélodie est venue c'est comme ça que musique uvuka ego ndabaha ikaze mu kiganiro Umudiho live araciye igihe kumbure tutakora mugabo no munsi kandi twasubiye turi kumwe kandi umutumire asanzwe avuza umuziki nawe nyene kaba asanzwe avuza gita ikanono araza kutwidondora ndagenda mu akanya rero aize baramutse kumbure nawe nyene aize twidondore. Ndabaramukije mwese abakunzi ba Umudiho live voilà je nitwa NIYIREMA Shoffan asanzwe ndi mu guitariste asanzwe ndi mu pianiste asanzwe ndi mu bon polyvalent quand même. Wow. Yeah so ndagiye quand même kuba muri kino kiganiro. Ego karibu cyane Shoffan. Merci beaucoup. Shoffan uvuze ko uvuza ibicurangisho byinshi. Ego kuvuza umuziki byakuja mu gutu watanguye byaje gute? Okay kuvuza umuziki ubwa mbere bwo nuko navuga nakuriye muri milieu iri mu muziki nakuriye mu muziki kubera yuko abavyeyi banje d'abord kwanza ubwa mbere bwo navukiye mu nkambi je mu Imutabire muri Tanzania mu nkambi yego hama ico gihe rero abavyeyi banje papa mama barakoze ibikorwa byo kuririmbira yo hariya Imutabira papa yari mu guitariste acoustique mama yari mu pianiste yeah so tumaze kuvayo 2003 tushitse no rero mu Burundi hama umva hageze ko tutangwa n'amashuri ibiki turaja mu ishure mugabo twagumye muri iyo ntuze nyene muri ubwo buzima tubona abavyeyi baririmba bafite ishengero baririmba makorali ibiki hama tubibamwo hama urumva ngeze muri 4e primaire niho natangura rero kwiga kuvuza ingoma wahere ku ngoma yego nahereye ku ngoma kandi ngoma nari maze kumwanya itari muto ko nayo bugije imyaka 7 nari nyiri muto umva 4e primaire kuduga nari nyiri muto mugabo quand même narivugije kandi navugije hari ama conseil atari make navugije hari indirimbo navugije atari nyama studio hehe hama après en fait nagere ndisanga mu yandi ma instrument kubera novuga utubazo twantwaye ahantu heza quand même uko urumva mvuza batterie muri église umubasiste wacu harageze igihe aja kwigarera aja kwishure mu Rwanda ubwo rero je nahise ufise utunadukiya kuri acoustique papa yari mu guitariste namugira yaravuza amatwa musaba tutwereke akatwereka umva nahise akanosho gatoya hama cyane isanga rero amaze kugenda bwa ati no reka mfate guitar basse kameme ngerageze ntihabe vide ndabi iyo basse ndayija kuko ndayimara imyaka 2 après dufise umutama kuri église ujya yahoze ari maire de la ville Saïd Juma yari pianiste kuri église na wacha vujamara y'amabanga yo kuba maire de la ville bica biranka kuri piano donc ukonyene mugo rero après uraza umuntu amaze gukura akabona ati no none ndiko mvuza umuziki kubera iki ndiko mvuza umuziki ku mpamvu nyabaki no kamenda ndavuga ati umuziki foko uba sérieux kuri jewe nkabifata nk'akazi bitangura uko hama ndavuga ati no aussi faut pas yuko njura kugirika mu instrument yose ni bon kubimenya kamenda biramfasha kandi ngabo ndavuga ati no foko nyene mvuga toki urendi giki voilà rero ko janga toki fo yuko jimba mu guitariste mu guitar voilà fata guitar hama rero ubuzima bwose ni guitar mu guitariste ava yuko mvuga ivyo vyose mu guitariste nibaza ko atakabi karimo kuvuza instrument nyinshi aba gusa abo ni avantage ko ufise imwe uvuga uti niyo nkunda ko je navuza guitar mugabo naje batterie ni kwega cyane ego Shoffan ashaka tuvugiza karimbo kamwe ego kumviriza yeah mbwira banje yewe mutama mbwira banje yewe mutama ngo kera mu bavukanye bwari ubumwe gusa
na muto na mukuru na mwana n'ikinono hageze kugabura amatongo nawe atarukira ku wundi oya n'amahoro menshi n'amahonda indero nayo yari kirengaga mutama wanje bonaza amashushu no gukorora imbanyi ngo vyabaho be ubu nibikiga mutama wanje mbona ivyo vyose vyahindutse jewe ndagusavye umbwire bwira nanje nze mbwira banje yewe mutama ko amahinduka yabaye menshi je ndagusavye umbwire bwira nanje nze mbwira banje yewe mutama ngo kera ku misozi vyari vyamwa gusa abantu bakagira urukundo bagasangira byose buri kagwa ntirenge ngo maze yonone ibiterwa bikera hakaboneka ifungurwa mu bantu n'agakembe n'ubuswage vyabura ivyo ntivyabaho imikeke nayo ngo ningero umuco uzanye none ko ivyo vyose vyahindutse ga mutama wanje erega wogira ngo n'ikiyaga cacu cononekaye abandi nabo ngo agataka kacu karatitutse none jewe mutama wanje jewe mvuga iki mbwira nanje nze mbwira banje yewe mutama kw'amahinduka yabaye menshi jewe mbwira mutama mbwira nanje nze mbwira banje yewe mutama. Yeah. Trop bien. Merci beaucoup. None Shoffan indirimbo ubaza umutama ni papa ni inde ni umutama ari wese anguriye ibibazo byinshi byiza cyane voilà ubu none wavuze ko wamaze gufata intumbero yo kuba umuntu umuziki wafashe nk'akazi yego wumva byoroshe ku ruhande rw'iwanje novuga ati ntibigoye ntibigoye kubera iki kubera yuko iyo umaze gufata iyo ntumbero iyo umaze gufata decision ati no jewe rero kameme urayifata hama ukamenya inzira peut-être kuca urayifata hama ukamenya ingene utegeza kubaho urayifata ukamenya toki je ndi musicien ndi artiste shaka kubaho ubuzima bw'umuziki iyo ngingo umaze kuyifata ni hakujya ngene ushobora gufata izindi ngingo rero no ndashaka gukora iki shaka gukora biroroshe gusa urumva ntihabura ibibazo byinshi ntihabura ibibazo mu nzira z'umuziki hehe donc kameme usanzwe none mu buzima bwa misi so umuziki uvugiriza hehe no kuvuga voilà jewe umva umuziki mu buzima bwa misi yose haro band imwe yitwa The Beats hama iyo umva dukora muri Zanzi hama ariko aussi ndi mu producteur ariko kandi ako ntiba no producteur urumva ubwo n'ubuzima bwa misi yose umuntu aba arimo kenshi umva wakuruse muziki côté production na performance aussi ego mbega muri no minsi ama performance avec Covid bimeze gute byagenze gute mwe mwabifashemo gute byaraduhungabanije kuko urumva naho byahungabanije kote nyinshi mu buzima bw'igihugu mu bihugu bitandukanye kandi ariko n'umuziki twarashikiriwe nuko novuga twarashikiriwe kuko urabona hari ingingo zimwe zagiye zirafatwa zitorohereza byinshi yose torohereza umuziki abanyamuziki abanyamwuga rero urumva ubwo ama concert ataba meme nubwo nako bitarafata inzira neza urumva ivyo bintu byose urumva hariho ubuzima kamwe mu muziki buca buragira burahungabana nyene gatoyi ko mbega wavuze aussi ko uri mu producteur ndabona wambwiye kuvuza guitar piano bass tout ça we mu production yiwawe urabivuzamo izo mayensi muvuzo uruyavuzamo birakunda kuyavuzamo ego birakunda mugabo ko igituma ndabikubajije ntabuciriyemo igituma ndabikubajije kubera ko kenshi imiziki twumva ubunye nigakyumvamo na gitari nigakyumvamo ibicurangisho bivugijwe n'amaboko numva kenshi byose bavyakuye kuri piano bavuza amajwi ava muri ordinateur wewe production ziwawe urabivuzamo cyo bigenda
kwanza mbere uravye n'uwo muziki wundi wagutyo n'uyu wuvuza bigenda gute mbona les interactions mufitanye bimeze gute? Ego je nibaza kuko umva ivyo bintu byose biva mu ba boss mvuze aba boss ni abo bantu baza kuturondera aba producteur mugabo urumva mugabo nibaza aussi ko hariho nindi muri côté y'aba producteur naho nibaza ko hariho donc akabazo peut-être reka ndagisigura ni kuvuga umva nka jewe mu bisanzwe nta ndimo nokora itarimo gitaha cyo cyose kabisa iyo ico oni no kame ntegerezwa urumva hama live gitaha live n'amari solo ni live n'amari bass ni live hama ni mukorera umva haro n'abandi banavuga ati no dushaka ikunukunuku ngo kame mumva turagerageza ati no kame mego turashobora kubiyabwirira mugabo reka dushire mwose hama wose mugabo kandi biravana ama style hari ama style usanga kame muvuga agoye kuvuga ati ajya by'ama trap ibiki kame bashobora gushaka akantu gashamo nyina nkaka disto kanaka kumsa gatange ya vibe ya style muba murimo mugabo urumva biravana surtout kuri côté yaba client kuri côté yaba producteur voilà ni nkuko si rero ushobora gusanga hari n'aba producteur badashoboye kuvuza ama instrument live ama guitare ibiki akaba ari fort kuri piano kuca bivugiza kuri piano byose naho nyine bibabi hama wewe par rapport à moi muvuza nk'umubare umva wewe au performance muvuza live est-ce que la musique live avec la restriction sur la Covid kuja en ligne parce que on a quand musique ubunye wari déplacer cyane aja kuma YouTube channel ubwiza bwo muziko sanga bawe variwa kuri ma views waronse mais mwebwe muvuza kenshi ma live views ziva he puisque abantu babaraba kunoze iyo situation muyibaye mu gute en fait ari ico kintu ni kintu gikomeye kubera en fait urumva hari imiziki kamwe ushobora gusanga ifite ama views menshi okay ama views menshi mugo ifite ama views menshi kubera yuko urumva abantu abacaguye ijya muziki kuyiraba kugira ngo zigire ziya views nyinshi n'abakunzi bayo donc c'est la même chose hari n'umuntu adashobora kuvuga atashobora gatoke nonja kuri YouTube kurabiki kanigire muri zanzi donc umva gihagaze hano ikimwe yemeje kuvuga biva kuba client biva kuri kuba auditeur biva kuba umuntu icyo ashaka mugabo rero ndiga ibyo abantu bashaka byo ko abantu ibintu bashaka babidekuvura kandi babidekuvura ari mwe mwabikoze ubwo abantu barafite ibyo bashaka beexige cyangwa abantu bashaka ibyo babonye nye bihari no izo ni kote zibiro zibasa kuko hariho abantu baza bashaka ikintu ngo kandi hariho n'abantu baza barindira icyo mubaha urumva ça c'est normal abantu bavuga ati no je shaka iki nkakujya nk'akarorero ndagwa nk'akarorero wana nka tufate aba artiste babiri nabahisi Luck Dube na Bob Marley bose barabarasta bavuza ama reggae mugomba uri kuraraba kamwe mu nka genda shaka ati no je ku ruhande rwanje vraiment Luck Dube niwe sawa unda ati ni Bob Marley urumva donc kandi umva tugerageje kubiraba cyangwa kumviza kugira reference voilà urashobora kumva ati umuziki wa Luck Dube n'umuziki wa Bob Marley hariho difference zose ni reggae mugo hariho difference donc ico gihe rero hatwebwe rero umva tuvuze ati okay imiziki ya Bob Marley reka tuyivuze ku bwinshi bishoboka abantu barahebura bakavyakirwa nyene abantu baravyakira voilà tubuje ku bwinshi bishoboka barayikunda kwa kuri ego barahebura bakayikunda bagata voilà ya miziki basi bayikubise ni uko rero urumva osi nabandi banavuga ati nacho bitwaye bavuga byari nyene kuko hari umuntu avuga ati ikinda cyanga agacanga kabisu gasanga naho urara ngo gute azomambwira yuko ibintu nibibaho donc umva rero biba bigoye gatoya ngo ntibigoye cyane mugabo urumva ni shwaye umuntu birava muri shwaye umuntu Shoffan urashaka tuvugiza kandi karimbo kamwe ama numvise ko vraiment uravuza neza byaryoshye kumviriza yego
nyingi mu gihugu, amahoro ni nyingi mw'ishengero, amahoro ni nyingi mu bantu bose, naho hari abadashaka ayo mahoro. Naho hari abagwanya ayo mahoro, naho hari abagwanya ayo mahoro, ibihugu bivana ayo mahoro, bagapfa ubutaka bahungabanya amahoro, bagapfa abantu bahungabanya amahoro. Ariko ayo mahoro tumenye ko ari iterambere. Tugwanira amahoro, kw'isi yose tugwanira amahoro, eka twese dushaka ayo mahoro, eka tuvire hasi tugwanye uwo mwansi ashaka kudusubiza mu ntambara. Abarundi dushaka ayo mahoro, kw'isi yose dushaka amahoro, naho hari abadashaka bashaka guhungabanya ayo mahoro twawe na rurema. It's okay. Okay, thank you. Wow, hiwi. Yeah. Ni blues? Yeah. Ameme tarimo inanga. Novuga ameme. Ya inspiration y'indirimbo nk'iyi iba yakujemo gute byagenze gute? Okay. En fait, entre-temps, jewe ndakunda imidiho y'iwacu, ndakunda izinani z'iwacu. Izi style z'iwacu z'ikirundi. Hama, en fait, même mu muziki ndiko ndakora yiwanje, je dis yiwanje aussi bon, indirimbo ziwanje ziwawe kurakora Kurikirana rwa album. Ego. Uzo kwitwa gute? Si on anticipe. Wale. Ego. Bajanye. Okay, mu Giswahili. Ego mu Giswahili. Donc mu muziki ndiko ndagerageza ku matchinga, kufatanya fusion. Ego voilà. Fatanya ego. Fusion iyi muziki y'iwacu. Donc iyi midiho y'iwacu ibi bintu amasteri y'amananga n'ibiki kubifatanya n'iyi muziki nyene. Donc iyi muziki kezwe y'ubu moderne mugaba atari moderne banjuka okatama club bangers mugaba wa ma blues ama jazz quand même ibintu nk'ivyo. Donc nivyo ndiko ndakora kuko urumva nadise inanga jazz. Donc ivyo bintu ndiko ndakora iyo style ndiko ndayita inanga jazz comme ça ndayi matching bigire iyo son. Voilà, donc on va inspiration ni créer, navuze ati no, il faut quand même mon a créé kino comme kishasha. Sana kishasha ngo ndazi ko abantu baba baragikoze soit. Ego na kibi nibaza ko dans la création dutezanya imbere. Exactement. On s'inspire des uns des autres. Voilà. Cyane gose nuko. None kuba ntutinya kumubazo bakubwira ati ntizitambika muri boîte ntituvuza tugira iki En fait urumva umuntu wese aba afite target quand même. Urumva nkuko umva bien sûr hari abantu bakora imiziki bagatoka cyashaka umuziki utambika wo muri boîte. Ego. So urumva mugore rero hari n'abandi bavuga ati no, je shaka umuziki utambika. Hama umva ivyo biva kuki? En fait abantu benshi kandi ndi sûr abantu benshi baratinya ko umva ngo ukora umuziki hama ngo umuziki wawe ngo uzoherere ngaho ngo umva ngo ntuzovuzwe mu boîte. Vraiment ubwo nubwoba kuko umuziki wose urafise isoko yawe. Umuziki wose afite isoko yawe. Birashobora gute hari imiziki dimwe ego mengira nyaruka kuronka amasoko, imiziki nyine itandika yo mabwa. Mengira nyaruka kuronka amasoko. Ngo ego ni bon. Ngo hari indi miziki itaronka amasoko
menshi ngo ironse isoko nk'isoko ifise quand même ubona ati non isoko ni bien haro post nabonye ya Yves Cam ni mu artiste nkunda ana nka Yves Cam ari soko aheruka kuronka ya bien umva Yves Cam mumvura ko abo mu artiste bamenyekana cyane dufatiye kuri ibinyere by'amastire yabizuzwa cyane mabate n'ibiki bana ko ntomushiramo kuko afite yiwe hamumba style yiwe kamwe ubu aronse isoko ya bien donc style yose vraiment jere ntabwo wamvise nabwo mfise ko kuvuga ngo ibindi ko ndakora ngo nibizovuzwa n'ukuri donc ya naho bitovuzwa muri boîte canke he byashobora kuvuzwa mu resto bar byashobora kuvuzwa handi hantu byashobora kuronka n'amasoko mpuzamakungu cyane cyane bikumbura bikazona hamuzo butagihari abandi bakabiza bakabibana yego nuvuga ko ari umutahe mamushize mu mwanya damutansi Yves Cam en passant nawe nyene yaraciye ngama kiganiro le salut d'ailleurs en passant ama kwiryo soko effectivement muvuze ni ikintu gikomeye cyane none nk'ubu wewe abakuri nyuma abandi ba jeune batokuri wewe kumbure muhura wo bahanura iki bashaka kuja mu muziki ko kwiga ama instrument canke ko ufata micro direct kuri stage vraiment kwiga instrument ni ikintu kimwe novuga kiza comme artiste kubera izi composition nyene composition quand même nashobora kuba n'uburore mugabo ntaje reka ndabyihoze mugo dufate nko ku artiste b'abarundi nk'abantu basanzwe bafise inani yo kuvuza instrument dimwe urashaka kumva imiziki yabo ntiba iri bose shatse kuvuga ngo ntigize ngo nimeze nk'iyabandi mugo bien sûr nimeze nk'iyabandi kubera yuko muri composition muri melody zijya miziki yabo kamwe nashaka kumva umuntu arafise nani ya instrument kanaka samblag bon je mpa ndavyumva kamwe birumvikana numvikana kuvuga n'abandi barazindane yego rero je icyo no hanura nuko vraiment kwiga instrument ni bon kandi urumva kwiga instrument hari abantu hari umuntu akiretse umuntu hari umuntu avuga ati je ngomba kwiga instrument kuburyo iyo instrument nyine mpaka ebana ndayinoganze urumva kandi kwinoganza ni bon kwinoganza ni bon hari umuntu ashobora kuvuga ati je okay je ndi mu guitariste kandi hari aba guitariste babaye kubera mu guitariste gusa ataririmba hawa baba yari aba pianiste gusa ataririmba so ivyo byashoboka rero mugabo nk'umuririmvyi ni bon ufise iyo notion kuri instrument kanaka komsa birashobora kugufasha naho uvuze ngo yigi ngo kameme biragufasha no hari ikintu bimaze yego Shoffan nibaza ko tumaze kuganira bitari bike woduha karimbo ka nyuma rero okay yego
wagize reprise ya Kajanini ego nagize na Kajanini ngo kana muhunda cyane Kajanini n'umu artiste w'umurundi kazi kameme yakoze ibikorwa byiza kandi yakoze neza hariho umuntu twako turaganira ejo bundi acarasaba ati mbega ntiyosora kandi album hamwe Kajanini yo bari batwumva nk'ubunye yo murondera yaso mu producteur cyagiye menga yitwa Nicola hamwe bosubira kandi kagiye utuntu kuri mushima cyane bakoze cyane Shoffan watubwiye usi kuri mu producteur ufite studio yiwawe cyangwa ukora amastudio atandukanye mfite studio yiwanje yitwa BMS Burembera Mountain Studio buri Burembera Mountain umusozi no wahe umusozi uri sinzi ni mu misozi iri muri kote ya Gisovu sinzi ko mu ntara yi ni Bujumbura ni muri Bujumbura okay imisozi hanamye gisagara cya Bujumbura muri kote za Kanyosha by the way Bujumbura hani kibaho ni Bujumbura Bujumbura exactement voilà ni Bujumbura ego voilà donc imisozi en fait impamvu Burembera ni kubera en fait umusozi quand même waravuye ko aba artiste batari bake burya ego waravuye aba artiste batari bake hama uretse n'ivyo muri famille umva uwo musozi wabako sokuru za wanje hama sogo hama papa hama nawe mwebwe nyende hama urumva aussi quand même bamwe n'abandi ba artiste bavuye abo bose barabacuraranzi bose yavuze kembe sogo n'abakavuza imiduri inanga ibiki papa urumva mu guitariste aussi hariho na Jeremia Keshimana avuka urabona nawe artiste akomeye voilà byiza cyane hama Shoffan ndagushimiye cyane kubona washoboye kuza ahanyu gateramana natwe hama ndabashimiye namwe mwese kudukurikira nagira kandi ngira murabona yuko amatanariho naho kenshi atariyo kenshi tubona cyane tumenya Shoffan ndagushimiye kandi namwe mwakomara dukurikirana ndabashimiye naho utaha turi kumwe bye merci